Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Imana ku kugira neza kwayo. Uno munsi yaho dutoranirije kugira ngo dushobore kuba turi imbere yayo dusangira ivyera vyayo, ariko natwe dusesereza impundu tuyishimira ku vyiza yadukoreye. Nitwa Ndizeye Jean Claude. Turagomba gusangira ijambo ry'Imana. Abakozi batandukanye kuva tugitangura bakoreshejwe n'Imana batubwiye bitandukanye, ariko imbere yuko turangiza rino koraniro reka twumve na rino jambo naryo hama dusenge twitahire. Yesu ashimwe cyane. Ndasaba Imana ngo itwugurure imitima twitegure kwakira icyo tugomba ko kugira ngo dushobore gukomera muri buno buzima turimwo, haba muri uru rugendo turimwo tuja mu ijuru canke no mu by'ubuzima bwa misi yose. Ico gituma ijambo tugomba kuvugana ritubwira ngo imbuto itewe niyo imera. Imbuto itewe niyo imera. Ni ijambo ryoroshe na cyane cyane ko igice kinini c'abarundi ubuzima bwacu ari abarimyi. Ubuzima tukora canke ivyo tubamwo ni vyo kurima. Iyo wateye igiharage sinibaza yuko uhava witega igitangaza cyo kubona ikigori arico kinaze. Mu gihe mu murima wawe woteragirayo ibigori ukaca usanga hameze ingano, nibaza yuko vyo kugora kwakira. Uretse ubuhinga bimwe twita greffage canke bijya hanaga igiti civoka, barashobora gutera ko agashami k'umucungwe, ivyo birabaho, igiti kikanaga canke kikama ivyamwa bibiri, ariko urubuto washize mu kuzimu ico wateye nico kinaga. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi ndagomba ko tuvugana cyane n'abavyeyi. Abakiri bato muca mwibaza ati none no munsi turakuwemo, ariko iyo mutera muja tubifuriza kuba abavyeyi. Yesu ashimwe gose. Umuvyeyi ni uwo muntu yatewe iteka n'Imana akaronka umwana yivyariye mu buryo bw'amaraso, nkuko twumvise bene data baraye baronse abana. Ariko kandi umuvyeyi ni na wewe ufise uwukurikirana, ufise umwana ureze n'ahatari wowe wavyaye. Mu ncamake iri jambo twese riraturaba. Reka turivuge ko twisunze ivyanditswe tubona mu gitabo c'Imigani igice ca 22 umurongo wa 6. Imigani igice ca 22 ku murongo wa 6. Haratubwira ngo toza umwana indero akwiye kwamana, azorinda asaza atarayivamwo. Toza umwana indero akwiye kwamana, azorinda asaza atarayivamwo. Turiko turaraba ubuzima bw'umwana w'umuntu kuva umwana akivuka gushika akwiza imyaka 10, ibice byinshi mu bimugize nk'inyifato canke mu by'ubuzima bwa misi yose ni ibintu akura mu muryango na cyane cyane ku bavyeyi. Ariko amaze kurenza imyaka 10 murumva ko abamaze kuba ari mu mashuri ariko arakura. Inyuma y'amashuri ngaharatangwa ivy'ubuzima bwa misi yose, ahura n'abantu batandukanye. Ico gihe rero haruhande ya bwa rufatiro yakura mu muryango, agenda arongera ko ibindi atoragura canke akura mu bantu babana, mu bantu bakorana, mu bantu bagendana. Ariko urufatiro rwa mbere ruva mu muryango. Nico gituma ijambo ry'Imana tubwiye ngo toza umwana indero akwiye kwamana, kandi ngo azorinda asaza atarayivamo. Umuntu umwe niwe bariko bararaba ukuntu yishura abantu amengo arakaze, bagenzi be baramucokoje bati we kumengo indero sikirenga. Yari umuntu w'umukenyezi, nawe yabishuye ati ahubwo niyo mfise mbona ari nyinshi kuko niyo nirondereye. Yagomba kwerekana yuko yakuze ari imfuvyi. Mu ncamake umuntu ategerezwa kuba afise umuntu amukurikirana kuva ubuzima bwiwe bw'intango. Mu byo nza kuvuga ndaza gusanga nakoresheje uturorero tw'abana banje, naho namwe mufise abana mufise byinshi mwabavuga ko
kuko iki cigwa tugomba gusangira Imana yakinyigishije ikoresheje cyane abana bo muhira. Nico gituma nza gusanga ndiko ndabakoresha cyane. Ariko ndazi yuko nk'abavyeyi dukora ivyo dushoboye byose kugira ngo abana bacu baronke ingene bafungura ivyankenerwa, baronke ingene biga ahantu heza bivanye n'ubushobozi bwacu, baronke ivyambagwa bingana n'ubushobozi bwacu kandi twita vyiza. Mucamake atari umuvyeyi vyagoye, turiyima kugira ngo abana bacu tubone yuko babayeho neza. Ni n'umunezero w'umuvyeyi wese kubona umwana ameze neza, afise amagara meza, yambaye neza, yaronse ivyafungura. Ariko ivyo naho tuvyitwararika, hari ikintu kenshi dusanga turiko turirengagiza. Abavyeyi ndagomba ko twibukanya yuko indero yariyo yose wohereza umwana, amashuri yose wokwigisha umwana, azomenya icongereza akivuge neza, igifaransa azokivuga, wanashima n'igishinwa gishireko, amashuri yarangize, aronka akazi canke yiteza imbere. Ariko ivyo utamufashije akivuka ngo abivange n'ijambo ry'Imana, ku vy'ukuri urashobora kuzosanga hari ikintu gikomeye wahushije. Kuko cya congereza niyaheza kukimenya, cya gifaransa niyaheza kukimenya, uzosanga arico ariko aragutukamwo, ariko arakubwira n'amajambo udashobora gutahura. Kuko benshi dusanga bariko bariga amashuri menshi atandukanye nayo twize. Turi kumwe n'abantu babayeho mu gihe cya kahise, igihe cy'intambara, aho uburyo bwo kwiga amashuri menshi bitakunda, ariko ubu twita ku rutare kugira ngo abana bacu bige. Mu ncamake ivyo turiko turabigisha cyangwa ivyo turiko turabarungikamwo, bariko biga ibitandukanye n'ivyo tuzi. Bitavanze n'ijambo ry'Imana, tuzosanga vya bintu nyene n'ivyo bigarutse kutubera igitsitaza. Ndagomba yuko nk'abavyeyi hari ruhande y'ibyo byose dukora kugira ngo abana babeho neza, tubivange n'ijambo ry'Imana. Imana dufashe cyane. Iyo tubonye abana bariko baratahana amanota meza, womengo ivyo byose birakwiye, birahagije. Ariko abavyeyi rimwe na rimwe ni n'ijambo twese benshi bakunda gukoresha, uzamva ngo utwana n'utumarayika. Dusomye muri Bibiliya tukumva ngo Yesu yagiye Yerusalemu kwija imyaka 12, niho tubutangura kubona kumengo yagiye mu ngoro y'Imana. Cyo dutangura kwibaza ngo abana bakenera kwiga ijambo ry'Imana bageze mu myaka 12. Ariko nagenda kubwire, ukaba ufise ico gicapu uzoba uri kurihenda gose. Kuko kuri iyo myaka umwana aba yamaze gukomera mu vyumviro, abatanguye kuba afise nawe ivyo abona nk'intumbero z'ubuzima bwiwe. Kumugonda biba bigoye. Mwibuke umugani w'ikirundi tubwira ngo igiti kigororwa kikiri gito. Umwana ico wamumenyereje akivuka nico akurana. Iri jambo ndagomba ko turihagarika. Ivyo kwiyumvira ko utwana ari utumarayika siryo. Kuko ijambo ry'Imana tubwira yuko tuvukana kamere y'icaha. Mushake murabe n'utwana tukiri duto duto. Ataranaga n'amenyo uza gusanga atanguye gushinga ibinyigishi kw'imoko rya mama. Kandi ahejeje kumushinga kw'ivyo binyigishi acaraba mu jisho, mbega mama vyakiriye gute? Mu yandi majambo arazi ko akoze ikintu kitari ico. Hariho ivyaha dukora atari uko twavyigishijwe n'undi muntu, ariko kamere dufise, kamere tuvukana ku vy'ukuri ni y'umunyavyaha. Ujya mwana muri kumwe ntumufate nk'umumarayika, akaba atarizera Kristo, mufate nk'umunyavyaha. Kandi akaba atarizera Kristo, umenye yuko ni mukandida canke ni umuntu witeguriye kuja mu muriro w'ibihe bidashira. Narujya ruyoya rwavutse uno munsi. Mu manza Imana izoducira biragoye gutahura aba bana bataratandukanye ikibi n'iciza, urubanza Imana izobacira. Ariko ku mwana amaze kumenya gutandukanya ikibi n'iciza, mu vyanke mu vyemere, uwo onye atigishijwe ngo yizere umwami Yesu, umenye yuko umutima wiwe ungana n'umutima wiwawe. Mana dufashe cyane. Hari igihe twibaza ngo kubigisha ijambo ry'Imana ntibashobora kubitahura. Tugiga mu Kirundi. Ariko kuva ku myaka 2 abana bacu tubarungika kwiga, sivyo? Kandi ayo mashuri tubarungikamo biga mu Gifaransa, biga mu Congereza, biga amascience agoye gutahura.
ariko turafise ivyizigiro ko ivyo babigisha babitahura. Tuca twibaza kubera iki twokwibaza yuko ijambo ry'Imana dusanzwe dufise mpemu yera ari dutahuza vyonanirana ko umwana ritahura. Ngibaza ko igifaransa arico coroshe. Ubwo n'uruhendo rwa Satani. Kuko tutabikoze kuva umwana akivuka, tuzoza kwiyumvira kubimushiramwo Satani yaramaze kuteramwo urubuto rwiwe. Kira noneho umwana kuva akiri mu nda, menya yuko ashobora kumenya ibimukikuje. Ubuzima mama we ari karacamwo umwana arashobora kubutahura. Nakaryo keza ko abavyeyi umwana kuva akiri mu nda tumutegure hakiri kare. Imana ishimwe hani wacu muri Sunday school turafise ibirasi vyakira abana bakivuka. Iyo turiko turavugana n'abavyeyi yuko umwana akivuka naho kumva atabarabishobora naho gukanura atabarabishikako akwiye kuza muri Sunday school, womengo turiko tuvuga ibintu vy'imigani bidashoboka. Muri urwo ruzazane birakwiye yuko umwana atangura amatwi yiwe gutangura kumva, yumva abandi bavuga Yesu ashimwe, agatangura kubona ibimukikuje, ashobora kubona ari kumwe n'abagenzi be bariko barakomera Imana amashi. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe tuvyirengagiza, ariko muzorabe ushima aba bana bafise ubwenge kandi bashobora gutahura. Umwana naho atabaramenya ubwenge, atabarashobora kuvuga, indirimbo iriko iravugira iruhande yiwe uzosanga rikagira gutya. Ya ndirimbo ya bamwe bisi uriko uramureka yayumvise. Indirimbo zigezweho zose niwabaza abana, kubera barya abantu birirwana rimwe na rimwe bazibumvisha, muzosanga bazizi. Ariko tusha tuvuga ko mu ngoro y'Imana atana kimwe bashobora gutahura. Ndashimira Imana ku bavyeyi bamaze kubitahura. Reka ntanga akarorero ku muvyeyi umwe wa hano. Hariho umumama yitwa Driss, muramuzi, umukobwa wa ntaho turi. Ndamwiga ko cyane, ntitwavuganye yihangane namba ari hano. Yibarutse akamara kuronka utuguvu, uzobona umwana yamuzanye muri Sunday school, kandi ntanamurungikana umukozi, wenye naza myizaniye. Muri rwo ruzazane bukebuka umwana aza guca ubwenge, ashobora kumva ivyo biriko biravugwa. Rimwe na rimwe turiko turavuga nk'ibi, uzabumva ngo urumva Sunday school itangura hakiri kare, saa moya ni kare, umva abana baja kwishura uhora bavyura sangapi. Ngurumva ivyo kwiyunguruza ubu biragoye, sawa biragoye. Baja kwishuri ntibahora bashikayo. Ariko hageze kwa Mungu itiro rica riryoha, ivyo kwiyunguruza bica bigorana, umwana ukacumureka akaryama. Wenye navyiyumviriye akaca vyuka, tukaza tubona abana bariko baraseruka saa moya n'inusu, saa moya na 45, abandi hageze ko bataha. Wakoze iki nk'umuvyeyi? Ariko kwishubire kubera uzi yuko babahana, ugira ibishoboka vyose. Nugomvye kuvyuka bigorana, n'inkoni zirajako. Kubera iki tutogirira ishaka kugira ngo abana bacu bige ijambo ry'Imana? Ico uri kuramo bibamwe akiri muto, menya yuko ari cazokurana. Yesu adufashe cyane. Ndagomba ko abavyeyi iki kintu dushobora kugitahura, kandi ku vy'ukuri turafise uburorero bwinshi, turafise n'intahe nyinshi ku bantu bakijijwe bagifise guhera ku myaka 3. Umwana amaze gutandukanya ikibi n'iciza, ariko arumva ijambo ry'Imana, arashobora guhitamwo inzira ya Kristo, arashobora guhitamwo kwizera Kristo. Ariko turi muri ibi, hari gihe rimwe na rimwe usanga abavyeyi tugomba guca intege abana. Waraba ubuzima umwana bamwo, waramurungitse muri Sunday school ntigera siba, ariko muhira ugasanga rimwe na rimwe ubugaba ntiburahera, rimwe na rimwe ariko arakora ya makosa y'abana nyene. Ukahava utangura kwibaza ati none wewe nk'ivyo uri kurakora, wowe wavuga ko waruja gusenga? Siko duhara dutangura kubabwira. Ndeka nawe ndakubaze, imyaka umaze wumva ijambo ry'Imana, warizeye Kristo, amakosa ukora angana gute? Uca wibaza rero ko umwana wamurungitse mu rusengero, ubuzima bwa misi yose yuko butamwafekta. Ategerezwa gukura, ategerezwa gukubagana, intambuko zose z'ubuzima umwana ategerezwa kuzicamwo naho yakijijwe. Ntumuce intege, ahubwo raba umufashe. Intege nkuza kumubonana nk'uwakijijwe, umubwira ati iki kintu ugize nk'uwizeye Kristo sico, raba ugitunganye gutyo. Gutyo tugende turafasha abana bacu. Nawe ubundi bwo Imana yo duharura ivyo dukora, aha twese ntitwoca dupfa.
ntituraba marayika. Abana bacu nibo muca mugomba yuko bace bagomba oya. Ubuzima rukristo nkuko mukozi Imana ariko arabutwigisha, burya buzima bw'intambara ubamwo n'umwana yakijijwe nibwo abamwo. Ndagomba nk'abavyeyi rero dutera intege abana bacu tubigisha ijambo ry'Imana, ariko kandi ntimuhave muca mwijajara ngo twarabarungitse muri Sunday school bahamara isaha imwe, indwi yose ikirindi hera atajambo ry'Imana bumvise. Muhira muriko mubafasha gute? Nk'abavyeyi turakwiye kuba dufise imyanya yo gusomera hamwe ijambo ry'Imana no gusengera hamwe n'abana kugira ngo bashobore gukura bafise urufatiro. Imbuto itewe niyo imera. Uriko urera gute umwana wawe? Ariko haruhande yo kubigisha ijambo ry'Imana, ndagomba nk'abavyeyi yuko dutahura yuko abana bacu bashobora gukura. Abavyeyi kenshi turafise impuhwe. Umwana kivuka abana bose tubita ba bebe, ba baju, uretse ko baju brasserie yaritwaye, ubunye hasigaye hariho inzoga zitwa gutyo. Umwana agakura yitwa bebe, imyaka ingahe ngiye yiraje akarinda akura, abavyeyi bakimufatana impuhwe nyinshi kubera ninde ni bebe. Kenshi bikaca bitugora kwemera yuko abana bacu bakura. Abana tukabima akaryo ko kugaragaza aho bageze, tukabima amahigwe yo kwerekana mbega urugero rwabo rugeze hehe, tukagumana impuhwe. Mwibaze umuvyeyi yogumana impuhwe agatinya yuko umwana wiwe ashobora gutsitara agatemba, agategeka usanzwe amurera ati uyu mwana ndagusavye ntazigera akora hasi, umugumize mu maboko, uyu mwana azotambuka. Bisaba kumureka. Mureke niyatsitara agatemba arababara ntacura munyigisha, buke bukazogenda arakura. Tureke impuhwe. Abana bategerezwa gukura. Igihe kimwe mbonye umwana muhira yaramaze gukwiza amezi 6 canke 7, mbona afise umugambi wo kururuka ava ku gitanda. Ariko aruruka mbona agiye gutanguza amaboko hasi. Ndabona ati uyu mupeti akagomba gukoza amaboko hasi, ntaraba muremure, aza gutanguza umutwe. Ubwo nyene sinzi ingene binjemwo cantangura kumukoresha imyimenyerezo, ndamujana hirya ku gitanda mera nk'umukwega, ndamwereka ukungene ategereza gutanguza amaguru mu kururuka. Kuko nabanzi niyo atanguza amaguru naho yonyerera agakoroka, agasusu niko kagwa hasi, ntababara cyane. Bitandukanye nuko yotanguza amaboko umutwe akaba ari utangura gushika hasi. Mucamake abana bacu bategerezwa gukura, ariko nk'abavyeyi muri izi ntambuko zo gukura tubwizwa kubereka cangaha cangaha cangaha, hanyuma tubareke bageze kwerekana nabo aho bageza. Tugabanye impuhwe, ariko abana bacu tubareke bashobore gukura. Muri kahise twarabaye mu buzima butoroshe. Abana bacu bo bariko barakura, bavukira mu miryango irimwe imiduga, bavukira mu miryango ubuzima naho tuvuga ko bwagoranye, ariko tugeranije n'ivyo muri kahise hariho ibisa n'ivyiza turiko turabamwe no munsi. Abavyeyi twaje tuvuga ati no, ubuzima je nakuriyemwo sinshobora kwemera ko ari bw'umwana wanje yokuriramwo. Misi yose ava muhira no kwishuri n'imodoka, ava kwishuri no muhira imodoka yamutoye canke bus yo kwishuri ngiyo yamutoye. Umwana akacaba muri ubwo buzima, ashitse mu rupangu tukaca tubugarana nk'inkoko za mutoyi, tukaza kwisanga abana barakwija nk'imyaka 15 adashobora kwijabukana ibarabara. Kubera iki? Yakuriye mu buzima bwiza, Imana ishimwe. Ariko yavuye mu nzu mu modoka, ava mu modoka mwishuri, mwishuri mu modoka, mu modoka ku rusengero n'imodoka ahama muhira, tukaguma muri ivyo. Naho twateye imbere hariho ubuzima bw'urufatiro tubwirizwa kureka abana bacu bagacamo. Atabana banje ntiboja gukina nabo mwisite, sawa nta ngorane. Ariko muzorabe aba bana bakura bugaranye, muzosanga arinze asohoka azoja gutora bishasha atigeze amenya, niyagaruka uzoshimira Imana. Tugabanye impuhwe, abana bacu tubareke bakure, mugabo tubakurikirane. Rega nitwabareka tuzomenya abana bacu bavahe bakajahe, tushobora kumenya nibizotuma tubafasha muri ubwo rugendo rwo gukura. Imana idufashe cyane. Mbega abana bacu turiko tubarera gute? Turiko tubateramwo
imbuto yitwa gute. Ikindi naco ngomba kwibutsa abavyeyi naho musanzwe mukizi, biratworohera cyane naho imyanyi tubana mike, iyo ku rusengero hano hari ibikorwa bidukeneye, biroroshe cyane guteramira cyangwa gukora ibikorwa by'Imana ku rusengero, nijoro rikadusangaho bibaye ngombwa tukaharara. Ku kazi umwanya wose binsaba kugira ngo ntunganye ivyo njejwe, ndagira ibishoboka byose nkawutanga. Umugenzi wanje andondeye mu buryo bwihuta naho mba ndushe, ndagira ibishoboka byose nkashobora kumwitaba. Ariko kenshi tuza gusanga abana bacu ku vy'ukuri ntituriko turabahereza imyanya. Ibintu byo hanze, abantu bo hanze turiko turabaronderera imyanya, turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo ivyo byose bitungane, ariko tukaza kwisanga abana bacu ntibariko baratubona. Ubuzima nivyo buragoye, biradusaba kwiruka gose, kandi iyo uriko urarondera uvuga ko uriko uronderera abana, sivyo? Ariko none abo bana turiko turaronderera ubuzima bariko barabamwe turabuzi. Twabahebeye abakozi, twabahebeye abandi bantu bariko barabakurikirana. Rimwe na rimwe kukubera tudafise imyanya yo kumviriza abana ivyo barimwo, kukubera tudafise imyanya yo kuraba mbega abana bacu bagezehe, tuza gusanga hariho ubuzima bubi bariko baracamwo, bakagirirwa nabi nabo birigwana, rimwe na rimwe bagafatwa ku nguvu, ariko bagaterwa n'ubwoba ku buryo umuvyeyi adashobora kumenya na kimwe. Kukubera iki? Siho turi. Uravyutse mu gitondo urapanze ivya rasiyo n'iki, uravyubisigira abana wabonye ko baza gutonda ku ishuri, sawa ni bon, uragiye ngaho uragarutse mwijoro, abana bafunguye, rimwe na rimwe hari igihe dusanga no kuryama baryamye, indwi, ukwezi, imyaka, tukaryoherwa ngo turiko turaronderera umuryango. Abantu turiko turaronderera ku vy'ukuri turazi ivyo barimo. Ndagomba nk'abavyeyi yuko twakwikangura kugira ngo turondere imyanya yo kubana n'abana bacu. Hari ibibazo bagendana bariko barakura, hari ibibazo bagendana bakabura uwo babibaza. Twebwe kubera turiho turi, uwo babonye wese niwe babaza. Ku ishuri barabaza bagenzi babo, babakozi tubasigira barababaza, ariko none inyishu bariko barabahereza mwibaza ko ari izo? Ariko nk'umuvyeyi wari ukwiye kwegera umwana wawe, haruhande ya bwabuzi bwinshi ufise, haruhande ya amaprograma yawe ari menshi, ukwiye kwiyumvira kurondera umwanya wo kubana n'abana bawe kugira ngo umenye ati mbega uyu mukobwa cyangwa uyu muhungu ageze mu biki, ivyumviro vyiwe bivahe bikajahe. Ku munsi wa Mungu turiko turaza gusenga, nabwiye abana ati mwebwe nimwaheza gusenga muca mutahana na mama, je nza gusigara ku rusengero. Agahungu katarakwiza imyaka 4 nza numva karambaje ati uza gusigara ku rusengero kubera iki? Ndamugira nti nza kuba ndiko ndigisha abagomba kugira mariage muri mukunzi wanje. Kaca kambwira ngo ni wataha natwe uratwigisha. Ndakabajije nti wifuza ko ndabigisha iki? Inyishu yanyishuye yarankanze. Nagiye numva ngo ndashaka uze kutwigisha ingene tworonka abakobwa. Azokwiza imyaka 4 mu kwezi kw'icumi. Mpejeje kuvuga yuko nza kwigisha abagira mariage, ubwo nyene nawe araciye yibuka yuko akeneye umukobwa. Nabandanije ikiganiro nawe sinamuciye intege, nagumye ndamubaza utubazo kugira ngo numve mbega ivyo avuze aratahura ivyari ivyo, avahe akajahe. Naciye ndonka akaryo ko kuronka ingene ndamufasha. Ku vy'ukuri ibinya hari igihe twakwibaza ati no ntiharagera, nibashika mu myaka 18 bariko baraheza amashuri niho bazoza kuvyumva. Sinzira uzokwikangura ivyo none karavyarononekaye. Nuko Imana nteye iteka ico kibazo akakibaza duhagararanye, nkaca ndonka ingene ndamufasha. Kuko isi y'uno munsi nta banga rihari,
amateleviziyo tubereka, amatelefone baraba, amashuri bajyako, bumva byinshi babona byinshi, ariko nahacu nk'ababyeyi kumenya mbega aba bana hariya birigwa bariko batoragura y'ibiki, tubitumbereze gute? Babyeyi, ubuzima buragoye, mugabo n'aba bana tubaronderera umwanya, baradukumbura. Igihe nyakwigendera Gorete wa mukobwa uko ba Marceline ariko arategura dot, je na madami twasezeranye yuko tujya ku kazi tugasaba impusha tugataha kare kugira ngo tuje tuja muri urwo rubanza. Iyi ntahe ndashobora kuba narimaze kubivuga mugabo ntacereka ndayisubiremo. Twahuriye muhira mu masaa 8 saa 9 turitegura turasohoka tugiye mu rubanza. Mugabo dusiga umwana agira kabiri ariko ararira. Turavuga ati nta kundi dutegerezwa kugenda. Urubanza ruheze dushitse muhira twashikiye mu mburana. Tugishika ku irembo umwana mukuru ico gihe ntihari bwakwiza imyaka 5 atangura kutubwira ngo abavyeyi bavyuka baje ku kazi bakaca baja mu rubanza bakadusigarana abakozi, abana bakaca basigara bararira. Abishunguruka nkuri kavuga poem. Nabona ati reka tubanza dushike mu nzu dusenge hama tuje tuvugana. Sinemera ko dusenga, abavyeyi muguma mugenda mukadusigarana abakozi kandi mwana muto yakaguma ari kararira. Ndavuze ati none ivyo ninde yabigutumye? Ni je navyibwiye. None ntimwagiye afi ariko ararira. Uwo afi ni muto yiwiwe. Numvise izo mburano nawe cembwira madame ati burya ejo na hari mariage, ejo umunsi wose sinzova hano muhira. Na mariage sinayitavye kugira ngo ndabe yuko izo mburano zihera. Ni ntuntu abana bagendana. Turashobora guteramana n'abagenzi umwanya munini bigashoboka, ariko abana bacu twarabahevye. None ko twabahevye bagezehe, bavahe bakajahe, turiko tumenya imbuto za gute bariko barategwamo. Imana dufashe cyane. Ndagomba nk'abavyeyi yuko Imana yodufasha. Ariko kandi muri ibi byo kubana n'abana hari igihomengo ndiko ndabigisha kubadekesha wapi? Ijambo ry'Imana ryonyene natubwira ko abana bacu tutegerezwa kubahana, tukabatoza indero kugira ngo bashobore kuvamwa abantu bazima. Ariko no muri ibi byo guhana abana, ndagomba abavyeyi twibuke ijambo ry'Imana ritubwira yuko tudakwiye guhana abana turongowe n'ishavu ryinshi. Mu bihano duhereze abana mu ntumbero yo kubatoza indero nziza no kubagorora, tubanze turabe ubwo ntituriko turica ibigumbagumba byabo, ubwo ntituriko turica kazoza kabo. Nk'akarorero birashika ugasanga hariho nk'umwana w'umukobwa akuze ivyo kwigira ko pipi mu gitanda byaranse ko bihera, arashobora gushikana imyaka 12 ubwo buzima burimwo, warahanuye warasenze waragize iki byaranse, ukavuga ati jewe umukobwa kugenda mukomesha reka ndamwereke, ukacuhengera mu gitondo ugiye kuraba aho yagiye ugasanga ca kibazo cyabaye, ukaca umusohorana na za mpuzu yonona n'imbere y'urupangu, ukacubwira abantu atehe kino kivagundu, kino kintu kigira ko pipi kandi gikuze, umva womenga ugomba kumumaramaza kugira ngo aca biheba. Ariko umweretse amaso y'abantu ikibimutuma sico uvuye. Ariko kandi nagenda kubwire uyu mwana w'umukobwa ushize kwibarabara abantu bose bakabona intege nke ziwe, hariho abahungu bamubonye sivyo, azokura abamubonye ntiwagarutse kubabwira yuko yangwara yakize, wibaze yuko ari umuhungu wahe azamuturukira kandi azi yuko umukobwa yigira ko pipi. Ibihano turiko turahereza abana tubanze turabe mbega nivyo kubagorora canke nivyo kubica, tugabanye ishavu. Inkoni siwo muti wa mbere ku mwana akeneye gukosorwa. Imana dufashe cyane. Ivyo guhana abana ndavyemera 100%. Sishigikirana n'isi aheri kiravuga ngo agateka k'abana aho no kubakankamira babitubuza. Oya, Bibiliya iratwemerera guhana abana, ariko mbega igihano uri kuramuha nturi kuratwagwa n'ishavu, uri kugomba kumugorora cyangwa uri kugomba kumwica no kumugirira nabi. No muri iri terambere ry'abana biradusaba kandi nk'abavyeyi kuraba mbega abana bariko bakurikirana iki. Imana ishimwe turafise amateleviziyo, Imana ishimwe amatelefone arahari, ariko none amateleviziyo aya matelefone abana twabahebeye bariko bayakuramwo iki? Iyo umwana yagoranye ugomba kumwikura umuhereza telefone akacaraba ivyo agomba, nturi kuraraba mbega uyu mwana arikakurikiranamwo ibiki.
biradusaba ko dukurikirana ubuzima bw'abana. Si ngombwa ko tubagira imbohe, ariko nk'abavyeyi tuba tubona imbere, na cyane cyane nk'abakijijwe tuba tuzi icyo Imana bagomba ko, reka tuberekeze mu vy'Imana igomba. Iyo telefone cyangwa iyo televiziyo muronderere ibintu bimufasha, atari biza kumusamaza. Akenshi hari igihe usanga abavyeyi vyaducanze, ndavyite gutyo, ukicarana n'umwana muri salo imbere ya televiziyo, uri kuraba amafilme cyangwa indirimbo zirimo ibintu bikwega ukwifuza, wicaranye n'umwana nta n'ikibazo biguteye. Naho waba kuri televiziyo ugasanga uri kuwumviriza indirimbo zuzuyemo ibishegu, rimwe na rimwe nkibaza, mbega abavyeyi aya majambo turiko turayumva canke zino ntambo zino nyambaro turiko turazibona? Ndagenda babwira yuko ivyo umwana abonye, na cyane cyane ari nkawe w'umuvyeyi umeze nk'ubimurekurira, azobikurikirana gose kandi yiga kubishira mu ngiro. Turiko dufasha gute abana bacu? Ubuzima bwacu cyangwa ubuzima bw'abana bacu tubwirizwa kubukurikirana. Hari na filme twibaza kumengo n'izabana ni iki, womengo twobarekurira. Si desiyani zose zifise ibintu bizima byo kwigisha abana. Hari ivyo tubonamwe ibintu vy'amamaji, abantu baguruka, abantu banyika, abantu bagirane nka za Spiderman, za filme abana bakunda cyane. Uzomusanga wundi musi ahagaze kukabatagira guruke. None sivyo yabonye. Tubanza turabe mbega bariko barabiki bibafasha iki mu iterambere ry'ubuzima bwabo. Imana dufashe cyane. Ikindi naco, ubu turi mu gihe cy'uburuhuko. Mu buruhuko iyo umwana yagoranye, hari igihe mu vyavuga ati ndatomboye, reka ndamurungike kwa banaka abanza aje gutemberayo ndabe ko noruhuka. Mbega kino kigabo urungitse hariya, ugomba arinde wundi agufasha kukigorora. Na hato bari mu mvo z'ubugaba, ugasanga umwana indwi ya mbere agiye kwa tonto, indwi kurikira kwa tantine, indwi kurikira kwa mami. Uburuhuko bukahera, abana bacu bariko barazunguruka mu miryango. Ni vyiza cyane, birasaba ko tubakurikirana, bambe badufasha guhuza imiryango. Ariko muri iyo miryango tubarungikamwo, iyo bakoze amakosa ntugira ngo barabahana vyoroshe. Aciye amara amezi abiri, tonto, tantine, mami, kwande no kwande no kwande, nta kofi yigeze akubitwa, nta wigeze amukankamira, aragarutse muhira ukwezi kw'icenda kugeze, yamaze amezi abiri ari tambuka zino. Wibaza ko bizoca biherera hehe? Ariko kandi buruhuko kari n'akaryo keza ko gufasha abana bacu bamenye ivy'ubuzima bwa misi yose butandukanye n'ivy'ishuri. Barakwiye kumenya mbega bakubura gute, boza amasahani gute, mbega bateka gute. Ariko nitwabarungika bakume bazunguruka muri ya miryango, nta karyo ko kuzoshobora guronka ivyo bintu bazoronka. Nk'abavyeyi ndasaba Imana ngo idufashe muri bino bikorwa vyo kurera abana, idushoboze kubarera neza kandi tubateremwe imbuto nzima bazoshobora kuvamwo abantu bazima. Abakiri bato turi kumwe hano, murashobora kuvuga ati ibi vyose vyabwiwe mama, vyabwiwe papa. Ndane mwese ntimuguma muririmba ngo ejo ni heza, sivyo? Uburundi dufise icivugo 2040-2060. Ariko noca ndakubaza, ejo heza uri kuravuga, ni giki uri kurakora uno munsi kizogushikana ejo heza? Ni yahe mbuto uri kuriteramwo? Ni wahe myimenyerezo uri kuragira kugira ngo uzogushikane ejo heza? Ivyo ugomba kuzoba mwejo ubitunganye no munsi. Imana dufashe cyane. Ndagomba rero twese hamwe ngo dusenge Imana. Nk'abavyeyi Imana idushoboze. Aba bana yadushize mu maboko sabi wacu, ahubwo Imana yabadutije idushoboze kumenya ingene tubatunganya mu ntumbero yo kubashikana kuco baremewe. Kuko si bihamana kugira ngo bashike kuri nosi. Umuma wese arafise icyo Imana yamuteguriye, ariko twebwe nk'abavyeyi duhari nk'ibikoresho kugira ngo aba bana tubarongorere mu nzira Imana bateguriye kugira ngo bashobore gushitsa ico baremewe. Imana idufashe cyane. Ndagomba ko dusenga Imana, abaririmbyi baza. Twibaze nk'abavyeyi turiko tubigenza gute? Nari kuvuga byinshi mugabo n'uburorero bumwe muri byinshi abana bacu babamwo no mu vy'abavyeyi twebwe natwe tubamwo. Ndagomba ngo dusenge Imana dushoboze kugira ngo tumenye ingane dufasha abana bana turonke imbuto nziza dushobora kubateragiramwo. Ariko n'abakiri bato Imana dushoboze kugira ngo twimenyereze ibintu bizima bizodushikana ejo heza twifuza.
ariko kandi tutarasenga ku bw'ababyeyi n'ugwaruka, nagenda bibutse ko dufise umuvyeyi aruta bose, umuvyeyi Imana Data, umuvyeyi adukunda, umuvyeyi adufitiye ivyifuzo vyiza kandi adutegurira kuzobana nawe ibihe bidashira. Turashobora kuba twarahemukiwe n'abavyeyi, turashobora kuba twarahemukiwe n'isi, ariko nagenda bibutse yuko dufise umuvyeyi aruta abavyeyi bose. Haleluya. Turashobora kuba turi hano wumva uruhijwe n'ivyaha, warakomerekejwe n'abavyeyi, hari n'inzira zitari zo waciyemwo, hari n'ubuzima bw'ivyaha uri kurabamwo, ariko nagenda kubwire ngo Kristo yarapfuye, niwamwizera ukamuhereza ubuzima bwawe, arakubera umuvyeyi, aguhereza ubugingo budashira, hanyuma arongora intambuko zawe imbere uba ufise ivyizigiro vyo kuzobaho neza mu bihe bidashira. Tutarasengera abavyeyi, umuntu yoba hari avuga ati ku vy'ukuri ndagomba kwakira urukundo rw'Imana, ndagomba kwizera Kristo, arashobora kuva hasi kugira ngo tumufashe mu isengesho. Ariko kandi n'umuntu avuga ati ndavye ivyo ndiko ndereka abana, ndavye inyifato ndiko ndagira, ndabona ntariko ndabera akarorero keza abana, ndabona ntaca ndiko ndabafasha, ndashaka inkomezi Imana inshoboze kugira ngo mbe umuvyeyi mwiza, nshobora kuronka imbuto nziza nteragira mu bana banje. Nawe wonyene turi imbere y'Imana, urashobora kuva hasi kugira ngo dusenge. Uwumva yo kwizera umwami Yesu n'akanya keza. Ariko kandi n'abavyeyi turagomba ko Imana idufasha kugorora bano bana yaduhaye. Cyo kimwe no guharuka tubeho mu myimenyerezo idushikana ejo heza twifuza. Abaririmbyi badufashe, ariko na cyane cyane wumva yifuza isengesho mu buryo bwihariye acava hasi mbere yuko tugira isengesho rusangi. Unyobore mwami, ngendere mukuri. Umutima ushitse twese hamwe. Ubuzima uri kurabamwo kuvyo kurabona ko buruhije, ibyaha ugendana urumva ko bikuremereye, nta n'umwe akiguhana igwere, urumva ko vy'ukuri urushe, ariko turi imbere y'umuvyeyi aruta abavyeyi bose. Wova hasi kugira ngo tugusengere, wakira agakiza, wakira amahoro, wakira urukundo.